tugira turabe mbega iri sezerano ry'Imana rimwe yagiraniye na Aburahamu mugabo ririmo amapromesse abiri. Nabuze igere ndavuga mu Kirundi mwihangana. Ni sezerano alliance Imana yagiraniye na Aburahamu mugabo rigizwe na promesse zibiri. Izo promesse rero nizo tugomba kuraba aho tugarukira hazoba araho nyene turacari kumwe. Ntaco twihutira, turacafise umwanya wacu wo gukunda ijambo ry'Imana no kwiga ijambo ry'Imana. Siko none. Ego, reka rero twagiye iyo alliance nababwiye ko alliance nishobora kubaho hatabaye guseseka kw'amaraso. Isezerano nishobora kubaho hatabaye guseseka kw'amaraso. Twagiye rero turabe mwitangurira igice ca 15 aho tubona Imana igiriranira isezerano canke promesse iprometa canke isezeranira Aburahamu. Promesse ya mbere, ikintu ca mbere Imana yasezeraniye Aburahamu ni igihugu, le pays, promesse du pays canke ni isezerano ry'igihugu ca Kanani. Mbega twebwe abizera hari impera dufise tubikiwe canke twasezeraniwe n'Imana? Umengira hari. Je ndiko ndasoma muri Bibiliya, ndiko ndasoma nka Paulo ariko yandikira Timoteyo mu gice ca 4 arabagira ngo nagwanye intambara nziza, nazigamye kwizera, ndorereye igitsibo, ndorereye impera nabikiwe. Ahandi naho tukabona ariko yandikira abi Filipi gice ca 3 umurongo wa 14 aravuga ngo kubganje ngo sinibwira ko maze kugifata, ngo ariko ico nkora ni kimwe, ngo nibagiga ibiri inyuma nkashingira ibiri imbere, ngo ndabandanya gushika ku mpera y'umuhamagaro. Mu Gifaransa mugabo habavuga ukundi ngo ndabandanya gushika ndonse impera nabikiwe mwijuru. Turafise impera natwe rero nkuko Imana isezeraniye Aburahamu impera. Narababwiye ko tugenda dusanisha Aburahamu n'abakristo mu isezerano rishasha kugira turabe mbega hari isano ryo bari hari kubera ko Imana yiyumviriye ko Aburahamu canke yamwise ko ari sekuruza w'amahanga. Bavuze amahanga no kuvuga ngo les nations, harimwo abayuda n'abatari abayuda, abarundi, abakongomana, abanyarwanda, abashinwa, bose dusanga Imana yaratwiyumviriye ko sogokuru wacu yoba Aburahamu.